jewe umunsi wa mbere nzi Bujumbura naje n'amaguru. Kuva imuramvya n'amaguru ushika Bujumbura. Imuramvya n'amaguru ndamanuka ndashika i Bujumbura. Nca ndaheba uwo mwaka nsubira kuwiga nyene n'ubundi nsanze Bujumbura bitoroshe. Mu wa gatanu primaire waramanutse n'amaguru mpaka i Bujumbura. Mu wa gatanu primaire namanutse n'amaguru i Bujumbura. Nca ndakora ikiyede. Ede maso. Ndagikora umwaka ariko umwaka uheze nza kubona abandi bambaye uniforme nsubira gushaka kuja kwishuri. Carama yitwa Kidumbugwe. Ku bantu baje vuba ndibaza ntibabitahura. Hakora ikiyede ndaduga ruguru. Ca ndiga amashure ngeze mu w'icumi mbona kumanuka i Bujumbura nje kwiga. Mpagaze ahantu inyuma y'urugi ndavuga ati mana undinde sinduke. Ndavuga tundinde sinduke mana aha hantu hangumitse kandi aho naba muri chambrette ya 12000. Cyumva 12000. Ubuzima bwaragukaranze papa. Ahubwo ntibwarankaranze bwarananyokeje. Habaye akantu kamwe kadabangana mu muryango bishika yuko ntegerezwa kuba mfise amafaranga 300 y'amarundi kugira ko kantu tugakemure. Yumvira umuntu agutumye 300 udashobora kuronka 200,000. Wogira zere gute? Narakubwiye aka kantu sawa karashoboka. Zana 300 mugabo udashobora kuronka 20,000. Umunsi wa mbere ntazibagira. Arimvira ati ubu mama yiyumvira ko ndihe yiyumvira ko ndi mubiki. Ngeze ku ruzi maragaraza ndahagarara. Ngira uko mana tumunyica ntibazomenye yo naguye akwaya amahera abura. Avyumva wipfuje kwiyahura. Ndavuga ati mpagaze ku ruzi aho hantu ahubwo nzogera ndahagure ntume ndahatera igiti. Uzoca ucita gwe uzoca ucita izina njire ko byose bigira Imana. Ndavuga ati none Imana nimbibaho inyice mama ntazomenye niyo naguye uko nyene ko narabona ko ari kure na mama dashobora kuronka n'amakuru ko napfuye. Cha dukenera kumenya Bwana Aloise hari ibihe bitaba vyoroheye umuntu. Mbega nibihe bihe wewe bitakoroheye ku buryo nyene wiyanka mu buzima bwawe wumva yuko vyanse burundu? Yes, mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye, nibaze ko mumeze neza uko vyoba biri kose. Kenshi iyo ntanguye ikiganiro rero nkunda kwihanganisha abatameze neza, abari mu bihe bitoroshe. Of course hari ababa barababaye, habariho n'imbabare. Abo bose ndetse n'abandi bari mu bihe vyiza, bose nkabashishikariza gusenga Imana. Burya Imana niyo ikora vyose, niyo igira vyose. Reka rero ndabashimire mwebwe mudahengesheje nkora subscribe, mukatwereka naga commentaire canke aka like mukadushirirako. Muraba umutima murabakunzi bacu. Mwe mutarabikora nabwo ni mwibuke kugira subscribe kubera ko nizo ntege mu muri ko muradutera tubona ko mudukurikirana uko buke nuko bwije. Iyi rero ni Buja Town TV nkuko mwatangwe muyibona hasi. Kuri mikro ya mbere akaba ari Raja, of course. Mikro ya kabiri nawe turi kumwe n'umutumire. N'umutumire n'umuboss, umuchef. Ndamwubaha cyane bamwita Aloise Bigirimana. Uno musi none twashatse gusangira kino kiyago cuno munsi kugira tuyaga ibitandukanye ku bijanye n'ubuzima. Bugiye isiragoye. Isiragoye cyane ariko gusa ubuzima nabwo bufite ibindi vyerekezo navyo bitandukanye. Kandi namankunda kubivuga uno musirimburi kejo uzoburi kiriya ico ngusaba gusa ntucika intege. Sivyo none boss Aloise. Bisaba kwihangana ntiwiyahure. Bisaba kwihangana ntiwiyahure cyane. Rero tugira tuyage ku kijanye n'urugendo rw'ubuzima. Of course mbega ubuzima butuganisha he, wavuye he, uri he, uri kuja he, utegura kuja he muri Makenya. Rero reka ndamakire kuri kamera za Buja Town TV kugira shobore kunabaramusa. Karibu sana papa. Murakoze cyane. Ndabaramukije mwese. Yes. Ariko murankurikirana yababwiye ngo muhere kuri sabone, subscribe, hamarishe dukurikirana ibibandanya kuri Buja Town TV. Nuko Ego urumva ko nabo batumire kugira
sabone canke subscribe. Tukunda kuvuga ka sabone niko koroshe sivyo none. Umeze neza none ga bro? Meze neza ndashima. Kiretse yuko nkanzwe n'ikibanza njemwe bwa mbere. Yego. Ariko nabonye ari VIP. Aha rero kubatahazi aha bahita ni Nkandahirize Hotel. Ni mukajaga. Mukajaga neza impande y'ubutaribaho abahazi. Hari ama service meza cyane kandi bafata neza abakiriya. Rero uno munsi niho twashimiye kugira twicare. Ndatasha no mu boss waho hari anye nimbazo dukurikirana. Batwakira neza mu kibanza ciwe. Rero uno munsi ga Aloise kuba tazi Aloise mu majambo make canke muri make Aloise ninde? Aloise muri make Aloise sinkunda kurishira imbere. Kubera ntiryamfashije cyane. Nkunda gushira imbere bigira Imana. Kuko bigira Imana niryo zina ryamfashije cyane gose. N'utuntu twanje twishe usanga twanditse ko ngo byose bigira Imana. Byose bigira Imana. Kiretse ku mpuzu gusa kubera ntaradushiraho. Ku mpuzu zobikora navyo nyene. Ama Aloise nyene n'umuntu genda umwubatsi engineer. Beshi hari ahandaze hari habo twiganye bari ko barambona baciye bamenya. Hama nkaba ndiko ndarondera ubuzima mu gisagara. Namanutse nje gushaka ubuzima no kwiga. Wamanutse uje gushaka ubuzima no kwiga. Cyose nabikoreye rimwe. Ariko bica biracamwo kwiga warahejeje n'ubuzima nabwo uri kurabukabaka bacaye waraburonse. Kwiga narahejeje ubuzima ndiko ndaburondera. Kuraburondera. Intambwe imwe zibiri. Niba nzoshika no kuri zitatu nizikurikira. Okay, murakoze cyane. Ha mpande yico ca dukenera kumenya mbega twumvise bigira Imana. Ubuto bwawe bwari bumeze gutega bro? Wumvise bigira Imana. Ubundi izina niryo muntu. Kandi iyo umuvyeyi arinze akwita izina yaba habuze iyo ryavuye aba yariyumviriye. Ubuto bwanje ntibwari bworoshe ariko ntibwari bunagoye. Iyo ushatse kuvuga ngo ubuto simba nshatse gutahureka neza na neza kuko numbajije ubuterega n'ubundi muto. Nca mvuga ati kahise kawe ubwana bwawe wakuze umeze gute? Jewe nakuze ndi umudandaji ngerageza urudandazwa nkagerageza no gukina amateatre. Ivyo nivyo bintu bibiri nakuze ngerageza ariko byarangiye bidakunze. Aho narinzi ko nzokirira ahubwo naranahagwariye kuko sinigeze ngaburirwa navyo n'umunsi n'umwe. Rero ndiko ndabwira n'abandi bato ivyo muri ko mwiruka navyo sivyo bizobabeshaho, hariho ibindi biri imbere. Ego ntivyigeze bikugaburira, of course birumvikana kuko ibintu vyose umuntu acamwe mu bwana ntaba aritahura impano yiwe canke urugendo rw'ubuzima bwiwe ntaba arabutahura. Ca dukenera kumenya ngaho nyene mbega mu ntangamara ugeze kuvuga ati ngo wavuye ruguru uje gushakisha ubuzima. Woduha gato igipande cy'ubuzima bwawe bigira Imana wa wundi ataramanuka Bujumbura yarinde muri make. Bigira Imana rero ataramanuka Bujumbura muri make niho yabaza bigira Imana ninde, nawe ubwiwe ntiyarazi bigira Imana ko ari we ahubwo yarabaza ati bigira Imana ninde. Ariko muri presentation ari kintu utatubwiye neza nitwamenye aho uvuka nitwamenye uva aho ruguru nihe? Ruguru jewe ni Muramvya mu Rutegama. Abambona banzi ucumanuka mu Kinyoni pfo ahantu kumunanira. Yego. Rero ubuzima bwa bigira Imana ruguru yarinde. Ubuzima bwa bigira Imana ruguru bwananiye gutahura. Ariko maze kumenya ubuzima bwa bigira Imana Bujumbura nace ndabutahura ubuzima bwa bigira Imana ruguru. Ariko vyumve neza ndi ruguru sinarinzi ubuzima bwa bigira Imana. Ariko ndi Bujumbura naciye menya ubuzima bwa bigira Imana ruguru. Rakumva? Kuba tagitahura ushatse kuvuga iki ngaho? Kuba tagitahura no kuvuga ndi ruguru sinitahura uwo ndiwe. Nageze gutahura uwo nari ndiwe ndi Bujumbura. Nawe uri kuranda urashobora kuba utaritahura uri ruguru ariko ni wahindura ikibanzo zoca witahura aho wari uri.
bisigure yuko abantu bose baba bari Bujumbura bitahuye bimenya abo bari bo. bo bivana n'icabamanukanye. Sinovuga ngo abantu bose bari Bujumbura baritahuye ngo barimenye, ariko kubera iki kiganiro n'ubutaritahura arashobora kuca yitahura uwari. Nuko ubwo urugendo rw'ubuzima urarutanguye urakomeje uno munsi inyuma yo kwiga amashuri ukayamara uri mu gisagara ca Bujumbura. Mbega tubwire kugira uno munsi uba uhagaze ngaha uwo buri uno munsi byari vyoroshe? Ntivyari vyoroshe cyane. Ntivyari vyoroshe cyane kuko nagira nkubwire aha nashitse ndavuga ati ndabona ni VIP. Jewe umunsi wa mbere nzi Bujumbura naje n'amaguru. Kuva imuramvya n'amaguru ushika Bujumbura? Imuramvya n'amaguru ndamanuka ndashika Bujumbura. Papa wararugenze. Rero ndiko ndakubwira ati bigira Imana wa hariya sinarinda mu bigira Imana wa hariya ndamumenye ubu. Navuye aho hantu mu Kinyoni n'amaguru gushika Bujumbura. Ariko ubu ndahagenda n'imodoka nkongera nkahagaruka n'iyindi. Vuga gwawe kandi ntiwipakiza. Sinipakiza. Bagenzi, uyu ni umwe mu bantu aje kudushingira intahe y'ubuzima yaciyemwo, aho bitari vyoroshe kugira uno munsi ashoboye kuba ahagaze uno munsi ngaha. Ndabisubiramo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri naho tuje kumenya nirihe banga basi yakoresheje kugira ashoboye kuba mu ubwo buzima. Turageze ngaho rero. Uravuye ruguru uramanutse n'amaguru avuze ko bitari vyoroshe. Koko amashuri intango yo kuyiga wize ukora wize urondera ubuzima byagenze gute ko kugira uronka ibintu bisa nk'ivyihuse ga mugenzi? Bo jewe naramanutse n'amaguru pfanza manza ndabi Bujumbura hariho hama ndasubira inyuma, ariko naje nje gukora bwa mbere. Ndasubira inyuma ndasubira niga amashuri ruguru, aho nari namanutse n'amaguru niga mu ya gatanu. Mu wa gatanu primaire. Nca ndaheba uwo mwaka nsubira kuwiga nyene n'ubundi nsanze Bujumbura bitoroshe. Mu wa gatanu primaire waramanutse n'amaguru mpaka Bujumbura? Mu wa gatanu primaire namanutse n'amaguru Bujumbura. Nca ndakora ede maso. Ndagikora umwaka, ariko umwaka uheze nza kubona abandi bambaye uniforme nsubira gushaka kuja kwishuri. Aho rihe? Aho ndi Bujumbura. Carama yitwa Kidumbugwe. Ku bantu baje vuba ndibaza ntibabitahura. Hakora ikiyede ndaduga ruguru. Ca ndiga amashure ngeze mu w'icumi mbona kumanuka Bujumbura nje kwiga. Umuga naje nipakije. Hoho ntiwamanutse n'amaguru? Ho naje nipakije witondera aje. Naje nipakije. Maze gushika rero Bujumbura ndiga, ariko ivyo narinje n'ubundi nzi ngo biroroshe. Ivyoroshe na gato. Narashitse n'ubundi ndiga gato n'ubundi mpaka gusubira kuduga. Uhakwa gusubira kuduga inyuma yo w'icumi? Nyuma yo w'icumi na rimwe. Mpaka gusubira kuduga, ariko nca nsaba Imana ubwenge. Nca nsubira inyuma ndabwira Imana ati none ko wanyise bigira Imana nkora iki? Wabajije ico kibazo Imana? Naragenda ndavuga ati mpagaze ahantu inyuma y'urugi ndavuga ati Imana undinde sinduke. Ndavuga ati undinde sinduke Mana, aha hantu hangumitse kandi aho naba muri chambrette ya 12000. Cyumva 12000. Ubuzima bwaragukaranze papa? Ahubwo ntibwarankaranze bwarananyokeje. Ubuzima ndabubamwo ca ntangura ndavuga ati nkivaho nahise niyumvira ikintu ngiye gukora. Ca ntangura gukora amatelefone atavyonze. Bavyita guswaganya. Ndagenda ndabikora. Nkagenda junzaniye yapfuye imeze ukurabona. Kambwira ati yazimye urabona hose ntiyaka. Narakubwira ati wewe aha urampa ibihumbi 10 wewe cyugenda uza kuza yakotse. Telefone uyimpaye nkayijana ku rugi nkashirako nkavuga ati Mana wewe wabwiye mama nyite bigira Imana iyi telefone yikore jaka amafaranga. Hagenda nkayugurura nkayikora
hari igihe nabona yazi abantu bahita banyizera uko ndakora amatelefone hariho inzu nkajya ico gihe twamanuka rega tuje kwishuri sinarumwe nari mfise n'abandi babiri bampaye nza kuraba kubera jarije bari bazi ko nzi Bujumbura abo bose bajya kubera jewe narondeye aho uri mu mwaka wa 11 wa 11 ico gihe rero ntivyabaye vyoroshe ariko ntanguye gukora telefone mbona ubuzima ndebutse umuvyeyi yamfashije Imana imuha umugisha mundamukirize cyane ndamuramukije cyane nimba unyumva mu izina byokunda ko avuga mu izina ntaryo nibuka okay nawe ubwiwe ndazanye bukisura aca yimenye ariko yaragiye ndamubura ariko umbonye ucuza kuri Buja Town TV ubabwire ati nshakira uyu muntu ariko ni nimero aca natwandikira ubwo nyene uca tukurondera wandikire Buja Town TV nimba unyumva uca tuguhuza n'uwo muntu duhure urakoze uwo muntu ararangene nkora telefone arambaza ubuzima ambwiye ati we rero ubwenge mbona ufise mbwira amahera ndaguhe itangura urondeze uzoyansubiza aca umuriyoni uracara umunyeshuri ngaho ari umunyeshuri man urazi yuko na papa ntari bwigere mbona afise umuriyoni je ncamuna mpaye umuriyoni mu ntoki tutanazinanye umva ko kantu sinzi yava twahuriye aho sinzi niyakomoka ampa umuriyoni ngo genda ukore birame uzonsubiza ariko sinzi akantu kagoranye gato tuza kuburana tumaze kuburana rero maze kumubura aho yaraba nahise nihanganiraho kugeza n'iyi saha sindasubira kumenya amakuru yiwe aho yari 2017 kugeza n'uno munsi rero ndasaba n'Imana impuze n'uwo muntu arakumva Imana rero ikabikora Imana rero ikabikora Imana ikabikora ndatanga ikigira 10 rakazi nuko rero Aloise ahuri Bujumbura uriko urakora kugira urabe ko bikunda sivyo tuca dukenera kumenya mbega byaravuye biranka burundu kuva mu mwaka wa 2017 warasubiye ruguru vyagenze gute wagarutse Bujumbura bimeze gute vyagenze gute vyahugendeye gute muri make gusubira ruguru sinahavuye nsubirayo namasenga n'Imana kugira ntizonsubize kuba ruguru ruguru ni heza ariko sinshaka gusubira kuja kubayo mvuga ati naha nyene ico gihe ubuzima bwaragiye buke buragenda buke ndakomera gushika yahabo twigana turahejeje ishuri baravuze ati ubuzima ntabwo twoshobora twe turaduze abo mwabana duhejeje ishuri baravuze ati twe turaduze ubuzima buranse ntabwo twoshobora reka tuduge muhira ariko je ndavuga ati mwe ni muduge mutekere ndabaherekeze je ngumaha naragumye aho ndakora ndasubira ndakora nageze 2020 nageze 2020 maze kubona miliyoni 5 mu myaka 3 zibona amakashi kandi mba mu nzu nziza yanzu ya 12000 wari warayihinduye nayivuyemwe mba mu ya 45000 yego rero ndabandanya ndakora 2020 nari nguze parcelle ya mbere 2020 nari nguze parcelle ya kabiri 2023 nari nguze parcelle ya gatatu wa muntu yamanuka Bujumbura n'amaguru uno munsi 2023 arakoze gushika aharonka parcelle zitatu ubu ni 2024 naba hari oya havuge nta kibazo hariya raja urabona mfise imodoka nshasha neza cyane iramara indwi zibiri nouveau modèle n'igikoroka mu ndege n'ikiva mu bwato wabitoye neza cyane rero ubu mba ndiko ndaharura umwaka ku wundi 2025 naho 2026 ubu mparura umwaka ku wundi umwaka ku mwaka ca dukenera kumenya bwana Aloise hari ibihe bitaba vyoroheye umuntu mbega nibihe bihe wewe
bitakoroheye ku buryo nyene wiyanka mu buzima bwawe wumva yuko vyanse burundu. Uranyibukije akantu. Kenshi iyo ndakagezeko numva mosozi. 2016 niho narinje kwiga uw'11. Yego. Mvuye ruguru. Yego. Ico gihe ruguru nyene ntitwari tumeze neza, ubuzima bwa ruguru benshi baba babuzi, twari dukenye. Yego. Tumaze gukena noneho kubera ndi ruguru naroshaka amahera nkahamama. Ndavuga ati none uko manutseho biragenda gute? Oye uri ruguru amahera wakorera yose wahe umuvyeyi? Amahera nakorera ndi ruguru. Nkuye ko narakora ko dukeye mbwa yasigaye nkayahamama kugira atunganye ivyo mu rugo. Rero maze kumanuka uwo w'11 niho nahuye n'ikibazo kugeza n'ubu ndaciyumviriye ca numva mose tumengagira koroke. Kubera iki vyagenze gute muri make? Ntivyari vyoroshe. Habaye akantu kamwe kadabangana mu muryango bishika yuko ntegerezwa kuba mfise amafaranga 300 y'amarundi kugira ako kantu tugakemure kave mu nzira, kandi ntivyari vyoroshe kugira aboneke. Yumvira umuntu agutumye 300 udashobora kuronka 220,000 wogira izere gute? Narakubwiye aka kantu sawa karashoboka, zana 300 mugabo udashobora kuronka 20,000. Ico gihe naciye mvuga ati okay, ayo mahera ndagiye kuyarondera. Ntazi yo ndayakura. Utazi ni uza no kuyakura muri make. Kandi nemera ati kugira uwo munsi umpaye nzoba nayazanye. Kandi ico kintu yari ngorane. Yari ngorane. Mvaha ngenda mu ntara ya Makamba ngiye gushaka y'inshuti. Nshitseyo turavugana ambwira ati iki kintu rero reka ndondera mu Tanzania akidufasha. Ndafise mu Tanzania wo mugenzi aya mahera arashobora kuyaduha. Tuca tuva i Makamba. Yego. Tugenda i Gasuro muri Tanzania. Igisagara bita Gasuro n'amaguru bavyita gupagasa. Mugiye gupagasa. Tugiye guhura n'uwo muntu. Aho nakazi nta nako wari unafise. Oya. Twari tugiye guhura n'uwo muntu yanyijeje gusa kwa ayo mahera yaduha. Tugenda n'amaguru dutako turamubura. Bacha batubwira ko azozahaciye amezi 3 yagiye Dar es Salaam. Cyatagaruka n'amaguru. Dar es Salaam ntimwopfa munagezeyo. Ni kure cyane. Ni urugendo runini rw'imisi n'amajoro. Kandi aho wipakiza kandi. Uri mu modoka. Mene ubuzima buragoye. Narageze umunsi wa mbere ntazibagira. Narimvira ati ubu mama yiyumvira ko ndihe, yiyumvira ko ndi mubiki. Ngeze ku ruzi maragaraza ndahagarara. Ngira uko. Mana tumunyica ntibazomenye iyo naguye akwa ya mahera abura. Avyumva. Wifuje kwiyahura? Ndavuga ati mpagaze ku ruzi. Aho hantu ahubwo nzogera ndahagure ntume ndahatera igiti. Uzoca ucita gwe? Uzoca ucita izina? Njire ko ati vyose bigira Imana. Ndagitere njira ipoto ku kiraro c'uruzi maragaraza. Abahazi benshi bahita kwa Nyamapfa. Abantu bava Makamba muca muhabona. Hajya nahahuriye niyo ngorane. Ico gihe ndavuga ati none Imana nimbibaho. Inyici mama ntazomenye niyo naguye. Uko nyene. Ko narabona ko ari kure na mama dashobora kuronka n'amakuru ko napfuye. Ariko ico gihe Imana iramfasha aho hantu nta nitike yo gusubira inyuma nari mfise naho. Mpura n'umuntu ambwira ati wewe urira ngaha mu modoka ndagutware Bujumbura. Uko nyene wa muntu muhura nyene usanga guhaye lift. Ndagutware Bujumbura kuri gusa. Aranzana Bujumbura tugeze ku Musaga. Ambwira ati je numva nshaka kuguha amahera tutanayaza. Ndi nyuma. Atani kibazo wanamubwiye. Arambwira ati muhungu. Jaho twagendaniye. Nguma nguri inyama ntaguha numva nshaka kuguha amahera. Acha mbaza ngushaka ndaguha ngaha. Ndamubwiye ati ndashaka. Siniriwe ndarenza ko n'igihumbi ngo niyumvire ngo na bisi cyangwa ngo nzoyadugana mu Rutegama. Navuze ati ndashaka mu 300. Arambaza ngo wewe yakoze iki? Cyanavuga ati navuye imuramvya ngiye hari ahantu ngiye gushaka 300 ariko nabibuze. Uko nyene.
arambwira ati ayo ndayaguha. Hariho abantu bakoreshwa n'Imana nagiye ndabibona, yafashe 300 arabiharura aca arabimpereza, mfata inzira ndaduga ruguru. iyo mana wahuye nayo Kuduga ruguru vyari 2005 vyari bizimbutse. so uyu munsi niho bitoroshe. Ivy'ubuzima ntibiba vyoroshe. Yego. Mbo niwabona umuntu afise ubuzima ntuze wibaze ngo yavuye hafi ngo biba vyoroshe. Hari igihe aba yaragerageje henshi hashoboka, Yego. akaza kubufata ku kanyuma, ivyo bita ku kanyuma. Neza cyane. Ni kuvuga ico gihe amafaranga wari ugiye kurondera i Tanzania urayaronse. Ibibazo vyose wari ubikemuye ndibaza ubuzima ngaho wacubironka. Hoho vyarakoroha inyuma yo ngaho. Bo inyuma yo ngaho novuga ati ikibazo gikomeye. Yego. Wabaye wo musi wa nyuma mpura n'ikibazo numva conyica. Co kwica. Kandi guhera ico gihe nahise nkomera ku buryo utozumbwira ikintu cyari cyose ngo nuva umutima ugiye hejuru. Narahigiye kubana n'abantu, ndahigira gukomeza umutima. Yego. Ivyo bintu vyose bimbako. Vyose bikubako. Neza cyane. Bwana Aloyize, ndumva yuko hari ibintu mu buzima bitaba vyoroshe, ariko gusa kandi no kugira umuntu aronke n'ubuzima aba yavuye kure. Uno musi ni nkihe mpanuro wohereza nk'abantu bakirondera ubuzima canke bakiri inyuma babonye ko bihebuye, bihebuye bavuze ati karabaye. Wo bahanura iki muri rusangi ga bro? Abantu bavuga ngo barihebuye. Ndabahumurize mwese mukore ibibaho byose, apana gusuzugura akazi. Mane hariho abantu bavuga ngo twarize ngo amakaminuza ngo angana gute kunuko ugasanga ikiyede ntagikora. Hajya ahantu uri gukora ikiyede hashobora kukubera umugisha w'ubuzima bwawe bwose. Hajya ahantu uri gukorera 1,000 ushobora gukora 10,000,000 100. Yego. Genda ukore ushakira ubuzima hariho hose, gusa wirinde kononera umuntu. Canke kugira ico mupfa na mugenza wawe. Ni wakora ukabana neza n'abantu ntushobora kubura ubuzima. Ntushobora kubura ubuzima. Iyo ni ntahe nabonye. Ni ntahe wabonye wenyene wiboneye. Ni ntahe nabonye ntabwiwe. Yego. Neza cyane. Rero mwese ndabahanura mukore, mwihangane, mubane neza n'abantu. Muzogera kwiterambere mwipfuza. Ni kuvuga muri make ubuzima ntibuba bworoshe haje, kandi urumva yuko nawe wageze ku rugero uvuga ati vyose karabaye. Sivyo? Bimwe byose ngo bigira Imana, byamanze birahagarara. Nimbo baho n'icyaha. Za ndoto zawe zose warabonye ko zihagaze. Ntiwigeze wiyumvira ati none nkiyahura njahe? Ahubwo nabona ari yo nyishu y'ibibazo. Ariko nubwo nasaba Imana uko ntivyari vyoroshe. Kuko je nitaye mu ruzi naho rubaguzuye ndavayo. Ariko nariko nsaba Imana ngo inyicira aho hantu. Sinari kwita mu ruzi naravayo. Muri maragarazi wari kuvayo ga bro? Urazi koga cyane. Yego. Nawe nzokwereye ku mutwe. Aya ndatinya amazi. Yego. Hagati aho turakeneye kumenya umaze gukemura ivyo bibazo waciye ucamo mu buzima. Nyuma yaho urugendo wagiye uracamo. Nirihe banga wakoresheje kugira itunga rize vyihuta? Ako kantu rero bajeje. Ako karagoye. Iryo banga ni gukora no gusenga. Kora, senga, bana neza n'abantu. Kuko burya ibintu byose ushaka hariho abantu bawe babifise. Hariho abantu bawe baba babifise mu gihe ukoze ugasenga ukabana neza n'abantu. Muri abo bantu muriko mubana neza harimo uhitabona ivyo ushaka akaca biguha. Kandi urumva nta bari umwe kubera wabanye neza n'abantu. Byumva apana ntubane neza n'umuntu, ubane neza n'abantu. Abo bantu urumva ni beshi. Nibakoranye ibintu byinshi babiteranije wewe uhituronka ivyawe. Ni ngombwa ukwiza ivyawe n'ahatawe ukwiza.
basuragwiza nta muntu akwiza burya ajya mu buzima ntawe ukwiza burya nawe uracashaka ibindi ko byinshi mbona usigaye ugenda wicaye amapariseri urafise no kugenda wicaye hari ibindi ugishaka hari ibindi ariko mene iraba hariya bro nubona ijya bayita imiturirwa ubundi biriya tuba tubishaka inshuro nyinshi kuko jewe nakunda gufatira ku bantu batunze mu miryango yacu ndaraba nkavuga ati okay nimba ufise ibihumbi 10 je nzotunga ibihumbi 100 uharanira iteka ryawe urakoze kwizo mpanuro duhaye papa reka ndagushimire kanya waduhaye banye ndabashimiye cyane umuboss afasha kanya akagutiza kanya aba yakoze ibishoboka reka nshimire buri umwe wese yakoze icyo ashoboye cyose kugira kurikirana iki kiyago kuva mu ntango gushika gihere reka nshimire abadasiba kudutera intege aho ndavuga cyane mwebwe mukora subscribe mukadushiraho n'agakommentaire n'aka like so turabashimiye kandi turabakengurukiye cyane ubwo izi ni ntahe z'ubuzima zidukomeza ubuzima bwa misi yose kugira tubeho reka rero nizere yuko ubukurikira canke ubutaha ikindi kiyago tuzoshiraho muzokurikirana cyane muzogumana natwe bye bye hasta la vista